Fresh TV, we shine to progress. Hello bakunzi ba Fresh TV de 157 twongeye kuramutsa ugira kandi tuvuga mwiwe canke mwaramutse bivanye n'uburere muherereyemwo tukadisi mushitsi mushasha no canke umutumire mushasha nkuko mubizi twama tugenda tubahindurira umunsi ku wundi tukatuha ikazire mu kiganiro cacu ico nshoboye turi kumwe n'umu brother ashoboye byinshi cyane ariko hari ico tugiye gukorera ko muri kano kanya reka abanza tubwire amazina mumenye tugiye kuganira ndazi kumwe shinga amaze kumenya ko ari MP Mba nihenze reka rero atwibwire neza kumbure nutari bwamubona cyangwa utari bwamumve amenye tugiye kuganira maze twinjiye mu kiganiro cacu turi bayikaze. Ego merci. Shalom ko bariko baradukurikirana ku mazina nitabira kuri MP. Ego MPM means what? M na P bivuye mu mazina nahawe n'abavyeyi ari ryo muvunyi parfait. Wow, Jerenzi ni kindi kintu nyene umva ko bavuga ba Jessica JJ MP ariko muri ivyo nyene hariho ayo nagenda batizwamo novuga ati n'abagenzi cyangwa abagenda bivuye nyene muri MP yaho ndashobora kuramo a man of prayer, a man of purpose, a man prosperous ni byinshi cyane gose tutashaka kuvugira muri bino mwanya ya turayikaze mu kiganiro cyacu cyashoboye ndazi ko ushoboye byinshi cyane ariko muri kanya tugiye kuvuga kukijanye asanzwe ari indirimbo mpimbaza Imana mu mudiho novuga mumvise n'iryo zina mukamurabana Luke cyumva ko ari wundi mudiho ko peut-être tutamenyereye cyane gose tuzi mugabo utaramenyera cyane gose MP tumuzi hehe tumuzi mubiki MP ni umusore uko mubona akiri muto cyane bravo nkorera Imana mu karere ko guhimbaza biciye muri rap. Ego MP rap n'ikintu novuga kiramaze kumenyekana c'est vrai mugabo kidafise ikibanza kinini hano mu gice cy'u Burundi mu kijanye rero n'akarere ko guhimbaza Imana cyo bitaho ukundi babene ukundi mu bisanzwe uwo mudiho ubuzi kwiki uvuga ko agace kumbure n'utarawuzi canke n'uwahora afise amakenga kuri wo amenye isobanuro neza. Sinosigura rap muri ndiko ndavuga ego ndiko mvuga batahure ko ari mudiho mu yindi midiho tumenyereye nawe uko ushaka gukoresha mu guhimbaza Imana dimwe abaca baca imanza babubonye ngo ujya si by'Imana kwa shaka habe umuco gatoya. Umuco uhari mu ngabire yo gukorera Imana biciye muri rap nuko Imana mu kugira uyikorere ntigusaba ico udafise ibikeneye ca kindi nyene yakuremanye kimwe nyene wabona muri wewe hanyuma peut-être utangura gikoresha mu buryo bucanga ubundi ukiri kurarondera uburyo bwiza bwo kugikoresha hanyuma gacifata ico nyene ikagishiramo ubumana bwayo. Rero rap ni umudiho mwiza cyane wanashima utangamo message niniya cyane mu mwanya mutonya ego gusa abantu benshi badakunze gutahura cyane bivanye peut-être n'ingene twoba twarakuze tutavyumva cyane eko navuga ego nande MP miko murabikora hari gihe muvuga n'amajambo ntitwumve n'amajambo ngira kumbura niko batabara kumva amajambo bavuga ati none uyu muntu ariko arahimbaza Imana ntitwumva nivyo ariko aravuga cyane baza yuko ukurikiranye neza utegeza kumva ico yashatse kuvuga ego okay ikindi cyo MP ni kubera iki hariho inyambaro uca bigeneye gumengo ari uburyo mutegeza kwambara no nta nyambaro byagenewe for example je ubona nambaye gute oya avedi nko muri clip iyo ndirimbo ikirakogwa kumengo murashe mbungira n'umwambaro wiharije niko biri canke musa abikora kwa byumva bon nibaza yuko atacagezwe gihari cyo kungera umuntu ategeza kwambara ariko kandi hari ukuntu kanaka dukunze kwisanga dufise ukuntu twiyisa niko no vyita usanga kote ya majeste akarorero kote y'inyifato mva hari ndushaka kurimba nyene mase nkuko umu basketeur umuntu akina basket n'umuntu akina football intambuko zabo sizimwe vraiment ngene bifata si bimwe donc ico bakora kira determina ico baca bacika rero nico turi twige nk'abarapeur kira determina ingene cyo tumera umuco neza ko wabaneze MP kwiki yahisemo umudiho gukora muri uwo mudiho sinabihisemo navuga ko byampisemo kuko nakuze ndabyisangamo nakandi kana wakuze usanga uriko rahapa nyene sinakuze nsanga ndiko ndahapa gusa igihe kimwe naragerageje ndafata ikaramu ndandika hanyuma mbona ndagerageje ndibuka ndafise umukamfra yarasanzwe bikora yitwa Epi Daniel yari muri
groupe yitwa B40 ndamwegera ndamubwira ati nanditse imisitari ushobora kunyumviririza hanyuma peut-être nimba nagize amakosa umusore cyangwa mbwira ko atari ivyo wanje ndabihebe hanyuma acambwira ati okay nyumvisha ndamuririmbira acambwira ati nuko numva bimeze neza je mugabo naye niteze ibintu vyataye ndukosora byinshi mugabo usanga bon kuri we bisona neza acambwira ati petit courage ubikora neza cyane nuvuga nk'ikintu nka avantage umaze kubibonamwo mu gihe kitari kinini kandi kitari gito kurabikora ni nk'iya ushatse kuvuga nk'inyungu maze je veux dire muri karere nyene kwara nuhimbaza muri mundi mudiho ndamubaza nti kuva bitanguye ndabizi muri societe haratagutahura hatabakumva mu gugakomeza wumva uri kurabikora ikintu maze kubibona ko nk'umusaruro canke nka feedback ni cyahe feedback ni nayo nyinshi z'abantu bafashwa n'amajambo jewe nkunze kuririmba kuko ndiko ndaririmba canke ndiko ndandika ndakonta cane kuri message abantu bazokwakira rero ico kiramfasha jewe gukomeza bivanye n'umutima baca bagira inyuma yo kunyumva canke for example ndamaze kuronka intahe nyinshi z'abantu bamaze gukira ingwara umunsi umwe hoho narabonye manifestation ya mpemu yera ndiko ndaririmba bari bantumiye ahantu hoho biranaboneka ndiko ndahapa umukobwa umwe atangura guhaguruka arazunguruka donc arakoma induru hanyuma bacabona yikubise hasi donc harabukubohoka kuri we rero ndavuga ati wow feedback bwabundi ni nziza nitwe twari twaribwiye yuko hari ibintu Imana itarimo mugabo Imana mu bintu byose kanya twiba mu bintu byose byiza bihimbaye tuvuze niba baca babona ko iba mu bintu byose ego none MP nk'umuntu ndeye karandika harungi ati je birafata umunsi birafata iminsi 5 indwi birafata kusubiramo kuraba gukordona ibintu no mu rappeur nawe cyane kujya tubona binyaruka nyene niko nyene mwanditse uvuga ati nahe tayari nibaza yuko bivana na mood canke ico bavuga inspiration umuntu aba afise muri uwo mwanya je nka jewe nandika indirimbo mu buryo bwinshi butandukanye ndashobora kuvuga ati reka nicare nandika indirimbo ariko kandi ndashobora kuba ndiko ndagenda hanyuma nkumva indirimbo iraje mu jewe canke ndiko ndiga nkumva iraje mu jewe canke ndyamye ikaza hanyuma nkavyuka kandi nkayandika umuntu yafashe umwanya wo kwiyandikira indirimbo n'umuntu indirimbo yaje muri we hanyuma cyari yifatira umwanya wo kuyandika ni ibintu bibiri bitandukanye reka tutagumye muri rusange rero noneho MP kuva no gushika no mustugo turavugana kuva tanguye iyo bamaze kugaragaza nk'ikorwa bingana gute tubisangaye kugeza ubu mfise ibikorwa bibiri indirimbo zibiri ziri kuri YouTube channel yanje yitwa ni MP karoroshe ni M na P murashobora kubisanga canke bakarondera n'ahandi Facebook ndafise page canke Instagram hose barasanga ibikorwa byanje byoroshe ego reka kumburire tuvuge gatoya ko ndimo navuga itaramara n'indwi zibiri peut-être nimba ntihenze mushize ku mugaragaro iyo muri umwanya muto muri izi semaine bivanye n'igicapo wari ufise aho yigaragaza umaze gushika kuri percentage zingahe canke hari n'agace urabona agace kuko niko irafise abantu bamaze kuyakira irafise abantu bamaze kuyiraba kuri iyo nyene kuva ndanayisohoye ndamaze kuronka n'ahantu hangahe bantumira donc kubera babonye igikorwa kiryabona antuka ndiko ndabona ivyamwa vyico nayisohoreye utwise titre yayo titre yayo ni Kingdom Pare ivuga umunezero wo mu bwami canke umunsi mukuru wo mu bwami nico tumuwahisemo ibyo bibanza twabonye muri clip canke byajuko nyene vyose no musanze ntiworirimba ikintu hanyuma uca werekana ibintu bidasa n'ivyo baririmbye abarinzi rero bakunda kuri ibindimbo n'amasanamu yengo ntawe bihuriye mu vyumvireho sad reka rero tuko turagishika ku musozi w'ikiganiro cacu waducishiriza ko mu kanya gato nka 30 secondes kugira ngo tubatera amasika aca biruka kuri MP YouTube kugira ngo subscribe like share na commentaire zose wow thank you okay ndira tira umwami rugira weyibwira kanyuzuza ivyo nibwira madiya ngenda nishimira mu byo ngira ngo bikunde wowe se mbonye mubone bwina singaragara sije twara ndi ngoro yamwe mu yera yiganzira kigaragaza simaramara mwibarabara ngenda nibendera ryagakiza benshi bagatangara ishusho ryagakiza niryo jewe nambitswe ndungitswe n'uwiswe karisa kwibutse amingendo yanje no kwizera kugigize kungize kunshitse je nishimirije na mana ntavana bikamu gusa engana kugira aho hose ngeze hagaragara iyo mana ya mana ntabana ibacungera sana ndetse ikana babera igicaniro c'umwiza yanka
Okay. Twajeje. Neza ko nta bishuka byibagira kuko uriko yiba ugasanga watakaye. No. Jesus. Nindi mpano vraiment muzi. Irenze rero kuko mvura uriko yiba twatiriwe tugenda gutya biroroshe. Ariko mengo ya rero nce twirukanga kuri MP YouTube. Page channel yiwe MP. Subscribe, like, share na commentaire. Que ça soit négatif cyangwa positif ni metako. Hari wambwiye ngo negatif ngo no ngo nazo nkene kandi ushaka kugira na concert ugati aho ugira gutya aho ugira kudosa neza ntushaka ati makarimi kashe kawe byose bibeze neza cyane gose sura zayikira nakumbe neza ni mikashe ko kashasha kucayishiraga ego MP reka tubashimiye ko mwashaka kwitaka ikiganiro cyacu. Merci beaucoup na ya ariko tuko turarangiza rero tufise umugenzo utubazo dutatu canke tubiri two mu buzima busanzwe tudagaze cyane cyane ku ndirimbo. Akazo kambe ni question réponse de 30 secondes. MP akoresha telefone amasaha ngahe ku telefone ku munsi? Ku munsi amasaha menshi cyane. Prenons 23 sur 24 heures. OK, MP umunsi wa mbere muri studio. Agiye gusohora indirimbo umunsi wa mbere. Yasubiyemo kangahe kugira ngo bifate umurongo? Nakubise one touch. Byari biheze. Byaratangaje n'uwanyarujise. Nibaza ko commentaire ya mbere niyiwiye kugira ngo tubwire ko ari byo nuko atari ibyo. Sad. MP kimaze kumunezera mu buzima kimavuga ati wow. Apana umunsi wa kira Yesu. Apana umunsi wa diplome. Apana umunsi wa mbere muri studio. Apana umunsi wa mbere kuri stage. Nari gashaka kukuyemo ibyari bindi. Kansa gonzi gazihere. Dukuyemo ibyo. Ikintu cyambere kimaze kunezeza mu buzima ni aparibye umunsi nkora evenement yanje ya stage na yasi stage na bito kutari uca muri oya singira zaheje ntaje umva umunsi wa evenement ntivyari namaze gukuramo kuja kuri guhonya kuri stage gusa byaheze twansoga zaheze next muri emission niho indi next emission nizo ya so reka tubashimire rero. Merci beaucoup. Nshuti ndanga bakunzi ba Fresh TV turabashimiye uburyo budahengeshanya kudukurikirana mu biganiro bisa neza cyane kandi tubutse kuzamuragira like share na subscribe mushe kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi murakoze.